gushigwa hejuru bifatanye no gushobora kumenya icyo ubwami bw'Imana bukeneye gukora ugashugikora mu gihe cyawe. Holy CANAAN TV, shalom. Turanezero cyane gusubira kugaruka, reka dufata umwanya wo gusenga kugira ngo dushobore gusanga icigwa cyo no munsi. Ni umukozi w'Imana Clovis muri kumwe, turanezero gusubira kubana namwe. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye cyane ko wamudufasha igihe cyose nk'abana bawe ukunda kandi cyane. N'uyu munsi kandi turafise abantu batari bake biteze ko ubuzima bwabo bushobora kwakira impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye kuza kudufasha kurundi rugezo rutandukanye n'ubwo twabonye ejo mu izina rya Yesu Kristo no dusenze kandi twizeye. Turabahaye kaze cyane mu cigwa cyo munsi, turabandanya turasubinda ivyiyumviro bitari bike dushaka gushirako nivyo dukunda kwitwa Kingdom Series cyangwa les séries du royaume. Rero turabahaye kaze n'uno munsi kugira ngo dushobore kubandanya gushirako ikindi kintu gikomeye cyane twacise Kingdom Promotions cyangwa cyo twise les promotions du royaume, ingene ubwami bw'Imana bushira umuntu hejuru. Ntibihagaze ku bintu byinshi, gushigwa hejuru n'ubwami koko murumva ko ari ubwami. Nimba ari ubwami hari umwami, nimba ari ubwami hari umwami, hari umwami hari kungena umwami ni washira hejuru umuntu. Nta bintu nabi umuntu afise hano ku isi yokora byo tumashigwa hejuru. Nta masengesho namwe ufise wose nga nta kwisonzesha nakumwe wari wose nga ko tumashigwa hejuru. Ivyo byose n'ama discipline chrétienne mugabo bifise ico biba bigamije. Cyo gituma Yesu Kristo hano mu isi yavuze ikintu gikomeye cyane, yavuze ngo uko umuzohore musenga gutya Imana kimwe cyane. So yarafise gituma ivyo ariko arabibabwira. Hano ndiko ndavuga ico twita ingene ubwami bw'Imana bushira hejuru umuntu, Kingdom Promotions. Igihe cyo ushaka kumenya ingene bashira hejuru umuntu, tumanza kuraba ingene Imana yashize hejuru umuntu. None ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, Yesu Kristo biritubwira ngo niwe karorero. Dukeneye kumenya ingene Imana iduza urugo, ntituraba ivyo urugo ruko rashikira, turaba ingene urwo rugo ijambo ry'ubwami bw'Imana rihishuwe hagati muri abo bantu. Turaba ubusabano abantu bafitaniye n'Imana kugira ngo bashobore kumva ivy'Imana ikeneye gukora muri urwo rugo. Mugageze ko nyumviriza neza. Hano mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa mbere havuga ngo nuko natwe bavuze ngo nuko natwe muri chapitre 12. Muca mwibuka ko mu Baheburayo chapitre izwi cyane n'abantu bose ku isi ni chapitre ya 11, ivuga abahizi ho kwizera ku isi, nta muntu umwe atayizi. Bavuze ngo nuko natwe bisigura ngo ko baravuga bariya bashizwe hejuru gute, banowa bashizwe hejuru gute, badugijwe gute. Imana tumwe cyane. Nowa yashoboye kumenya icyo Imana ikeneye gukora mu gihe ciwe. Imana ari ikeneye gukora iki? Bibiri bivuga ngo ingeso z'abantu mu isi zari zononekaye. Abantu bose hari baye corruption, haraba kuvangana kw'amaraso kw'abantu. Imana irakeneye umuntu ashobora gusova ico kibazo. Imana tumwe cyane. Mugageze ko nyumviriza neza cyane. Bene data, Imana yasubira ikeneye gutunganya. Isubira ikeneye gutunganya ubwami bw'Imana bushigwa hejuru gute? Ubwami bw'Imana bushigwa hejuru igihe cyose umuntu ashoboye gutora ivyo agomba gushira mu ngiro. Unyumvirize neza, mugaragaza ko nyumviriza neza. 12 Bibiri twereka ngo nuko natwe ko dukikujwe n'amasinzi y'ivyabona angana gutyo twiyambura ibituremera vyose. Ngo nuko ko dukikujwe n'amasinzi y'ivyabona, amasinzi y'ivyabona. Ngagaza ko nyumviriza ivyabona ni bande? Ni ba Nowa. None Nowa kubera iki yadugijwe? Kubera iki Nowa yitwa umuhizi? Nowa nitwa umuhizi ko yarasenze cyane. Nowa yitwa umuhizi dufate ko yarasenze. Mugabo ko gusenga kwari kugamije gutora icyo Imana ikeneye gukora muri ico gihe ciwe. Uno munsi rero kubera tutavyigishijwe amasengero cyangwa icyo twokwita abantu b'Imana turi muri vy'ikivunga bivanze. Bene data, ntufise ibikorwa determina gukora, hari vyateguwe utaraza mwisi. Birivuga ngo nibikorwa vyateguwe kera. Mwene majambo ku buzima bwa Nowa hari harateguwe ko azobazwa ubwato kugira ngo ashobore kumusevere abantu bose bari ngaha ku isi, naho tuzi ko bamuka kuri Adamu, yego nivyo mugabo rero n'abandi mwene majambo mu nyuma bace bamuka ku Nowa yaca umucunguzi kubera Imana yacironka hasi idashe corruption, hasi itavanze izindi hasi zose. Ubundi bwoko bwose bwari bwivanze, bari bavanze amaraso. Bamaze kuvanga amaraso, Imana ikirabura umuntu ari pure. Hamaze kwa melange y'ibintu by'abamarayika n'ibyo ibintu bimaze ukuntu. Imana iravuga ati none ndabigire gute? Nowa avuga ati ndi ngaha. Haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo mu yavuze ngo here I am. Ninde notuma? Oh haleluya. Yesu Kristo avuga ati ni jewe ndi ngaha Mana. Tuma jewe. Imana shimwe cyane. Oh
gusigwa hejuru bifatanye no gushobora kumenya icyo ubwami bw'Imana bukeneye gukora ugashugikora mu gihe cyawe. No washyizwe hejuru kubera iki? Ashyizwe hejuru kubera ashoboye kumenya icyo Imana ikeneye gukora mu gihe cyiwe. Bene data umunsi rero twarabicuritse. Ndakunda imodoka, mugi imodoka si promotion. Imodoka si gusigwa hejuru. Ndakunda inzu mugi inzu si gusigwa hejuru. Ndakunda mariage, muga mariage mwishengo cyo tuvuga ngo Imana imugiriye neza. Ninde yaguhenze? Arazi ivyo Imana ikeneye muri mariage. Dufate kugize mariage na Abrahamu. Wewe ukomera kumukurikira, utazi yagiye. Numva bitwengeje. Imana shimwe cyane. Wewe ugize mariage na Daniel. Daniel yakwanga gusigwa hejuru kagenda utamubwiye ati mugabo nawe urasarisha none ibintu. Bari bangize premier ministre none uravyanse. Ngo mariage ngo Imana imugiriye mariage. Okay, reka tugume ngaho bivanye n'ubugezo ufise. Ndakwibariza tubazo tari duke. None urazi Imana ikeneye gutunganya muri mariage? Das kingdom nico bita bene data ugusigwa hejuru ntibyari bijanye yuko urose umwana si promotion ego nivyo karimwo n'intanga ariko none uwo mwana aje gukora iki? Uwo mwana wabugiye umunsi wo mutanga akaja kwa kwishengera dufata iby'amashengero umunsi ngene bifatwa ndakwite hana basi umwana wo mutanga akaja kwa kwishengera akwiza imyaka 3 wamurose ari we wenyene ugacumuta nimurangene hana uno munsi yitwa umuhizi kubera iki? Yashoboye kumenya icyo Imana ikeneye kubera iki? Imana ikeneye next prophet, ikeneye muvugishwa azaza gusiga nde? David. Uwo muvugishwa yitwa nde? Samuel. Samuel aje gutanguza urundi rungano rukomeye cyane rwo gusiga umwami w'abami. Oh haleluya! Bane majambo Samuel yasize sogokuruza wa Yesu kubera Yesu ni umwuzukuru wande? Umwana wande cyangwa umwuzukuru wande? Umwana wa Dawidi. Imana shimwe cyane. Nuko muravyumvaga bene data. Rero mumufise neza. Nimba hageze ko Imana ishira hejuru hana imushize hejuru kubera iki? Ntimushize hejuru kubera yavyaye umwana mwishengero baca muhezagiza ati yari yaramubuze no naramurose. Benshi mu bantu baronka abana muri ubwo buryo ntidushoboye no kumenya bagiye. Hari ikintu cyatumye uwo mwana ateba none urakizi. Promotion si uko umurose ni vyiza cyane ni intango ya promotion. Ni intango yo gusigwa hejuru. Yosefu na Mariya bari bazi gituma Yesu aje. Igikomeye si uko bari bavyaye umucunguzi. Igikomeye nuko bari bazi kimuzanye. Naco gituma Yesu mwibuke n'ikindi kintu kimwe. Yosefu yari umugabo asanzwe. Uranezeye ko urose umugabo ni vyiza cyane n'umugabo wari spirituel azoshobora kumva ivyo ubwami bw'Imana bukeneye gukora. Yosefu yari sensible kubujya ko arategurwa genocide ashobora kubimenya. Akabwira Mariya ati duhungisha umwana. Imana ikabwira Yosefu kuko kugira Imana kuganiriza urumva ko Yosefu rero umuntu w'impemu. Bashizwe hejuru kubera iki? Bashizwe hejuru kubera ntibubatse urugo si mariage ngo igikorane cyo gucoca mariage. Ni vyiza ku rugezo kanaka. Ni vyiza ku rugezo kanaka. Dutegereza kumenya ukuri kw'ingene ibintu bimeze. Bene data ndabisubiyemwo. Ibi nako ndavuga ku munsi w'ejo ko bavuga ngo urupfu. Kugira Imana gusheje banza kukwica. Kubera Yesu Kristo yabaye declare ko ari umwami w'abami kubera urupfu. Mugabo ndashaka kubereka ubwoko bubiri bw'imfu nako ndabivuga. Kuri Yesu Kristo yashizwe hejuru kubera ubwoko bubiri bw'imfu. Hamwe yarapfuye kuri kameremere kuvy'umubiri ushaka. Yarapfuye kuvyifuzo by'amaso. Yarapfuye kuvyifuzo by'ibyabuno bugingo. Ubwo nyene naraberetse ku munsi w'ejo abamarayika ngo baraza bagira iki? Baramukorera. Abamarayika ni mpemu mon frère ma sœur. Abamarayika ntibakorera umuntu ari mu mubiri. Ni mpemu. Nijye byo kuvuga ngo abamarayika mu ndabatumye amafaranga uye batumye ushaka gukora iki kwanza mu by'ubwami bw'Imana. Abamarayika mwe istoke yuzura imfungurwa ni sawa ushaka kuzijya ucujaye. Muvirize neza. Ibi nivyo abantu base kumva, ibi nivyo abantu batemera, ubutumwa nibwo abantu batemera, ntibakeneye kubwumva. Kubera iki bugukuramwo? Ubutumwa buragukuramwo Imana ikabanzima. Urupfu na Imana naho we wavuye n'Imana ikabaho. Urupfu nisije nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Muri ico gihe ushigwa hejuru. Nga ikibazo hano kiri nuko twe tugumaho. Tuguma dushaka Imana idukize mu magara ya idukize mga tukiriho. Kugira ngo amagara ya Yesu Kristo yabone utegereza gupfa. Gupfa bisigura iki? Bisigura kuvangana n'ijambo yuko mu mishago ya twakize gushika uri cisi ubuzima bwawe.
mugabo na cyane cyane Imana ntiyari ikeneye ko tutagwara, yari ikeneye ko dushitse igikorwa cyayo. Imana ishimwe cyane. Hano Bibiliya iravuga ngo mutumbere Kristo, kabiri dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kwacu, kandi niwe yagusozereye, niwe yagutanguje kandi niwe yagusozereye. Munyumvirize, Yesu Kristo niwe pattern, divine patterns, niwe gicapo cy'ubwami bw'Imana. Igihe cyose nkeneye kunezereza umugore wanje mu rugo, mbanza kuraba ingene Yesu Kristo yanezereje ishengero. Yarinezereje gute? Yarapfuye, yagiye mu rugo avuga ati sinje kugira ngo umudamu wanje ngirire ibintu kugira nezerwe, nje kugira ngo abari je ngira ivyo ndamugire kugira ngo anezerwe. Abantu babiri ntibubakana kubera umugabo akeneye inyungu ku mugore, mwubakana kugira ngo umunezereze. Yesu Kristo ntiyaraje kuturondera kwinyungu, yaraje kugira umaze ko twe turabageni biwe, yaraje kuturondera kwinyungu. Oh haleluya. Yaraje kugira ngo twe twunguke. Nani majambo, ntanguje company sindayitanguje kugira ngo nunguke gusa, ndayitanguje kugira ngo ubwami bw'Imana bwunguke bumenyekanye muri territoire. Les démons et les principautés, les autorités sataniques zihagarare. Naraberetse ku munsi wejo, ntushobora kugira autorité spirituelle igihe utarapfa kubyifuzo by'umubiri n'ivya kameremere. Bene data ndabisubiyemo, kuzura ijambo ry'Imana ni vyiza cyane. Ndabona ijirungano ngo wakinoge rushira imbere cyane. Nduzi ijambo ni sawa. None warapfuye kubyifuzo by'uno mubiri, warapfuye kubyifuzo by'ibyabuno bugingo. Yesu Kristo mwibuke yari icyo no kwita centre de la parole. Me mu myaka 30 ntiyari bwashobora gukora ikintu na kimwe kandi yuzuye ijambo ry'Imana. Yesu Kristo ni ijambo. Mu myaka 30 ntiyashoboye gukora ikintu na kimwe kandi yari yuzuye ijambo ry'Imana. Mani majambo, kuzura ijambo ry'Imana sivyo bituma ukora ibintu binini. Ukora ibintu binini igihe ushoboye kwemera gupfa. Why? Ku myaka 30 amaze kubatizwa na Yohana, Bibiliya kitwereka ikintu gikomeye cyane. Amaze premièrement akavuze ku munsi wejo gupfa kuvyo kumenyekana, kupfa kuvyifuzo by'umubiri. Yesu Kristo yemeye kubatizwa nico yaremye. Murumva iyo humiliation, murumva ko kagaye kubatizwa n'uwo waremye. Muga Bibiliya ivuga Yesu Kristo ntiyaragayitse, ahubwo yarakoze irindi jambo rivuga ngo uwishisha bugufi Imana izomushyira hejuru. Ubwo nyene nahejeje kwakira kwemera kubatizwa na Yohana, bene gatahinda bari iki kintu kimwe. Ijuru ryaciye rideclara ngo rica rivuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda cyane akampimbara. Oh haleluya. Siko wumva none Imana iza kugushyira hejuru ryari siko bavuze ijambo ry'Imana, ni kubera wemeye guca bugufi. Guca bugufi bisigura ikintu kwemera umugambi w'Imana ishaka gushitsa muri rya company, muri rya politique, muri rya society. Mbega urazi Imana ikeneye gushitsa. Mbese muri twebwe si ibyo dusengera ama promotion y'umubiri, dusenga Imana sira hejuru, Mana mfasha gudana rwawe ndugende neza. Ni vyiza kandi cyane n'urazi Imana ishaka gushitsa. Erega kuva Yesu ataraza mu abantu baradandaza. None kudandaza kwawe nuko abadandaza Yesu ataraza gutandukaniye. Abraham ari mu businessman, Joshua ari umusoda. None baza ngo ari umusoda mu mabere gusa niho genda ivyo yakoze muri Bibiliya. Yarashoboye kumva ko Imana ikeneye ko bazabukana ubwoko bw'Imana. Muri kege byari bikenewe ko abanyesirayeli binjira mu gihugu cy'isezerano. None uyu munsi uriko urafasha abantu kwinjira mu masezerano Imana yabateguriye. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo mutumbere Kristo. Bisigura iki bavuze ngo dutumbere Kristo? Bavuze ngo niwe example, niwe model. Ushaka gushigwa hejuru, reka turamwe Yesu Kristo yashizwe hejuru. Navuze ngo harimo ibice bibiri. Hamwe yarapfuye mu mubiri. Uku kwemera kubatizwa ngo yaremye bene data n'urupfu. Aciye bugufi kinatagomba gushira bugufi. Uku kwemera ko umugore avuga kanuma harimo gupfa. Why? Ni kubera nzi neza ko ngenda umugabo, umugore wanje azokwezwa nanje. Oh haleluya. Uku guca bugufi umugore wanje agiye hejuru, suko nje ntoguruka. Reka burya umugore wanje nari kumugurukirako. Nkamunutsa. Mugabe gituma no mugurukirako ni kubera natawe ko azokwezwa nanje. Birivuga ngo Yesu Kristo yarakunze ishengero rageza. Oh haleluya. Aragishikiriza itagira agasembwa n'injebejebe. Irya societe gituma nashobora kuyiheba ni kubera natawe ko ari ikintu Imana ikeneye kwetablisa hajyana. Irakeneye kwivugwa n'ibwayo birahayel. Irakeneye guhagarika ubushobozi bw'amadayimoni, ubushobozi bw'umwijima muri bijya bintu. Nizo gituma nandiko ndahomba ntashobora kubihagarika narabonye icyo Imana ikeneye. CANAAN TV, mega bless you. Data ndagushimye cyane ko uyu munsi aba bantu munsi ijambo rya batagumye ko bameze. Hari ubundi bwiza, hari ubundi bushobozi bwiyongereye ku buzima bwabo. Batejwe imbere kandi bubaswe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen.